Nshuti zanje bakunzi mu nkurikira kuri chaîne YouTube Urugendo News. Nkuko nabivuze umugwi Seni utangiye gukora amahano hataragera ko badepoza n'amakandidatire. Ibi byo narabivuze nerekana amakenga ko Seni atacizere twoyiha. Ivyo itangiye gukora inyuma yo gutora abaja mu masepi mu manyanga ubona kamara maza. Munkuna gutunganirije kuri uyu munsi genekerezo ya gatanu ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024 ndaje ndakwereke ko musinziriye mugabo abasemuzeze bobo barikanuye bariko bapanga uburyo batembagaza igihugu Burundi. Aya makenga narayerekanye ndabereka yuko Seni sepi sesi ibi ataco tuzobinobamo. Nimba mutavuze uyu munsi bakariko bashinga inzego nko kuraho uwo munsi mu namashinga amateka bakariko barasambagura imigwi bashiraho imigwi yamaho bashiramwo abakozi babo mwebwe muzovuga ryari garama mwonkwe mu ntunge manze ndoje kwiri tangazo liteye isoni je mvuze ko liteye isoni sino bangiye kure y'ukuri mu nkundire kandi mu kurisoma tujane mpere kwiri tangazo hamanze kugaruka kubikorera mu namashinga amateka. Umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora wo mu ntara ya Bujumbura. Ubutumire inomero 3 umwaka w'ibihumbi 2024 bw'umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora mu ntara ya Bujumbura urakabura utigenze nk'umugwi wigenga. Reka umugwi wa CNDD-FDD umugwi uri mu kwaha k'ubutegetsi. Mwiri tangazo twese turajana 5 mumfashe muri some namwe kugira ngo tujane. Bavuga bati twisunze ikirangamisi co gushiraho imigwi yigenga irakabura itigenze ijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'amakomine yo mu ntara ya Bujumbura sesi. Ndugure twamugina sesi ndugaye twamugina mu vyumve neza mu miseze twatoye sepi batoye sepi je sindimwo hanyuma ubonaho baje kuri sesi ya migwi y'amakomine bakomeza bavuga bati umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora mu ntara ya Bujumbura sepi Bujumbura uri niteka ryo gutumira iyi migwi y'abene gihugu n'abanyagihugu ikurikira. Ubwa mbere abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko akorera ku rwego rw'intara. Hano noca mvuga ati abarongoye imigwi yemewe n'ubutegetsi iri mu kwaha k'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ikorera mu ntara kubera ko umugwi utakora mu kwaha mwarawegejeyo ari usenere urongowe na Agatogwasa na Honorable Agatogwasa. Ubwa kabiri abarongoye amadini n'amashengero yemewe n'amategeko akorera mu ntara ya Bujumbura. Hano camvuga ati abarongoye amadini n'amashengero yemewe n'amategeko yemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD akora mu ntara ya Bujumbura kubera ko Gatolika ivuga ukuri yoyo idahengama. Murazi ko mu masepi sesi no muri Seni nta na hamwe Gatolika iri. Mwace mugena mwizanira babangirikane bibikoresho byanyu mwizanira abapantekoti abakina sinza abapantekoti ngenda babesheye ariko mwagiye mutora amashengero y'ubudumbi atanazwi abari umuza gushira ngo baje guhagarara amatora. Gatolika ntirimwo mumbwire amatora tugiye kuzojamwo Gatolika itarimwo. Reka mbandanye. Abarongoye amashirahamwe ni ubwa gatatu abandi batumiwe. Abarongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike yemewe n'amategeko akorera mu ntara ya Bujumbura. Hano hoho no comment. Ubwa kane abajejwe intwaro n'umutekano ku rwego rw'intara n'amakomine.
ubwa gatanu ari nabwo bwa nyuma, ibinyamakuru vyemewe n'amategeko bikorera mu ntara ya Bujumbura. Hano mwari kukagorora neza mukavuga ngo ibinyamakuru vyemewe n'ubutegetsi bikorera mu kwaha kwa CNDD-FDD. Aha mwari ko mubivuze neza, tuzoza turabigorora kubera ko mu bigoramika. Nta kinyamakuru uyu munsi kivugisha Agatogwasa, nta kivuga ivya seneri, nta kinyamakuru cyubahuka kuvuga ivya Bunyoni ariko araborera mu munyororo n'abandi nkabo. Aho ngo hari ibinyamakuru ngo biri mu kwaha kwanyu, n'ibitari mu kwaha kwanyu ndabizi ko bihari pe, ariko mugabo bigira munsi y'amategeko yanyu ya sense. Ibi ndabizi. Mu kurangiza, iyo nama izobera ku mugwa mukuru wa komine Mutimbuzi ku munsi wa gatatu igenekerezo ry'indwi Nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2024 kuva isaha 2 zo mu gitondo mu nyubakwa nini y'amanama y'iyo komine. Iri tangazo ryagiriwe i Bujumbura, bigiriwe i Bujumbura kwigenekerezo rya 2 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024. Umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Bujumbura, Juvenal Habineza. Nshuti zanje, nababwiye ko ndafite iyindi nkuru. Reka ngire ko nk'umugi w'igisahira kuri uyu munsi nyene ubudumbidumbi mu n'amashinga amateka y'u Burundi. Mu misi heze murazi ko hasohotse itangazo ibifyoti vyifatanije n'ubutegetsi bwa Semuzeze bwemanga ko bukuye ku burongozi umukuru w'umugambwe Agatogwasa kuba umukuru w'umugwi w'abashinga amateka ba opposition mu n'amashinga amateka. Abashinga amateka niwe yari umukuru w'abashinga amateka nk'umukuru w'umugambwe SNL. Baje inama na Gerazi Ndabirabe wa Mutama mwashaje cyane, bavuga yuko umushinga amateka Agatogwasa mwatse uburongozi bwo mugwi ko baye umushinga amateka nyene asanzwe agumye umushinga amateka ko vyovyo ntibafitiye ububasha bwo kubimwaka, mugabo ko bamukuye mu kibanza cyo kurongora abashinga umugwi w'abashinga amateka bose 34 bo mugambwe SNL. Twibukanye ni nyuma y'amanyanga yakozwe yo kuvuga ko bamwatse umugambwe. Tujanye 5 bino biriko biraba mu gihe urubanza umushinga amateka Agatogwasa yareze muri sentare bino bifyote kugira ngo asubizwe umugambwe wiwe barase kuruca. Ubu ukwezi n'igice kurarenze, tugiye mu mezi 2. Ikiringo caraheze, barandikiye umukuru wa sentare wapi nawe yanabishuye ababwira ngo harageze ngo tugiye kubikora. Nubu nzonzo tuzobikora. Narababwiye n'amatora azorindagira urubanza batararuca. Rindira baza babutume ko mu misiza, amakuru narayumvise ko bagomba kuzobatuma ko mu misiza batume ko nk'umunsi umwe bicugwehe bace babongera iyindi myaka. Mwibuke ko amatora 2025 ntimubizi, biroroshe cyane ko rero baza bakwega hakazorinda hagira amatora atarabanza ruciwe. Kandi uko amategeko bivuga uko amategeko y'u Burundi abivuga murabizi agoramye. Mu ntunge rero mbandanye uyu munsi nyene hari inama yo gutora abagize biro z'imigwi yamaho mu nama nshinga amateka. Reka mu ntunge rero mbandanye ku vyabaye mu nama nshinga amateka uyu munsi kwirigenekerezo nyene rya 5 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu munsi nyene habaye inama y'abagize biro y'imigwi yamaho mu nama nshinga amateka, commission permanente. Aha rero wari umugambi wo gukura n'ubundi kwaka uburenganzira kizigenza mu nyankamugayo umukuru w'umugambwe SNL
akundwa n'abarundi Kizigenza Agatogwasa. Mu kwidigadiga baciye bafata nyakubahwa Agatogwasa baramukura na Marayika baca basubiriza n'ibifyoti ibifye na gare. Mumbwire namwe, no kuvuga ko nyakubahwa Kizigenza Agatogwasa ntibongeye kumutora kuko bari bavyumvikanye baciye mwima amajwi bo nyine baca bagena terasi mu kibanza cyaho nyakubahwa Agatogwasa yarari. Uwundi yari mu mugwi nababwiye ko yari Honorable Marayika, nawe ntiyatowe. Uwundi yaciye atogwa ni igifye na gare cyitwa Ntaco Bakimvuna. Izina n'iryo muntu kabisa, Ntaco Bakimvuna. Umuvyeyi we ati ntacyo kimvuna wewe, nta nicyo kivuna Burundi muri bifyoti muri bifye na gare. Abandi ngo n'abantu batoye Rushatsi, Teresiyo ng'abantu batoye. Nkiri ngaha barundi kazi ndababwire, nimba tudashobora guha ijambo abantu bafise ijambo mu Burundi, twe tuzokwama twibereye ku nyene turi igihugu c'umunuko. Wewe sigura gute ko Honorable Agatogwasa asubirizwa Teresiyo? Koko tuvugisha ukuri bantu banje, asubirizwa Madebesi, asubirizwa Rushatsi, Ntaco Bakimvuna. Zina n'iryo muntu byo kabisa birahuriramo, bagakura Agatogwasa bakashira bo. Ibi vyabaye umunsi kwirigenekezo rya 5 kwezi k'8 umwaka wa 2024 kwidigadiga ngo bashizeho inzego. Aha rero reka ncimpagarara hano, ibi nta byinshi novuga uko bakora ibi mu kanuma nk'abarundi. Bobo bariko bagera kuri objectif yabo, icyo bashaka ni kunumya gose Kizigenza mu munyankamugayo Agatogwasa kuburyo ava ku rubuga rwa politiki. Nimwibaze namwe inama nabivuze vraiment, nimwibaze inama nshinga amateka itarimwo Honorable Gwasa, inama nshinga amateka itarimo Gikeke, ubwo wengera zoyibamwo mbona binagoye. Ntabyo nzi ariko nzobabwira, ariko ndindire. Ndiko ndiga ibintu byinshi, nzobibabwira ngaha. Reka mbandanye. Nama navuze inama nshinga amateka itazobirimwo Honorable Gwasa, Gikeke, Marayika, Donatille sha. Iyo nama nshinga amateka izobari yahehe? Imwe yaba Olivier Suguru baba businesseur uzawumva avuze ijambo rikurikira ubutegetsi, bageze mu biharuro basha bajya ku biharuro kweri ni sawa baraguruka. Iyo nama nshinga amateka izemeze gute? Inama nshinga amateka ataba deba. Umukuru w'inama nshinga amateka ndabirabe azaza ngo urumva ngo izo ngo ni question orale, ngo uvuze ikibazo ngo yango ni mu bikure akabazibagiza. Kizigenza Agatogwasa avuga ijambo bakamuzibagiza, akareka abasingiza bagasingiza, ukumva avuze ijambo ripfuye. Iyo nama nshinga amateka izemeze gute? Reka tuyirindire, nimwagotwa n'ivyaho habizohuka. Aha rero murantunga, twisubire kuri ya nkuru yacu twariko. Uyu munsi murumva yuko nahereye kuri ya sepi. Bantu banje, mwitangazo nabahaye mwaribonye yuko sepi Bujumbura, umugwi ujejwe gutegura amatora wo mu ntara ya Bujumbura ngo wigenga
ako kantu baragashirako nta n'ubwoba nta n'isoni ugendera mu kwaha k'ubutegetsi. Uyu munsi murumva ko wateguye iki kintu kizobe tariki 7 hasigaye iminsi 2 bagomba gushinga sepi zarashinzwe narabiberetse ndabereka n'umukuru w'imbonera kure batoye hariya yigisha akarangamutima k'umugambwe bavuga ngo bamutora mu kindi kintu kandi ari umusende defudede y'amanyanga bakora. Bavuga yuko bagiye kugira inama batumira abarongoye imigambwe yemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, batumira abarongoye amadini y'ubudumbidumbi agendera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Semuzeze, abarongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike yemewe n'amategeko akore. Bano bo rero sinabatohoje ko cyane kandi ndeza kubatohoza ku uyu munsi. Ndashaka menye abantu bose batumiwe bari muri kino gikorwa, menye n'amashirahamwe harimwo Orukome, harimwo Parseme. Ubwo si bwa bundi bwa nyakuri bumwe buza bwopoza ngo n'ubushirame ngo bwigenga ngo bwa societe civile, bumwe buri mu kwaha k'ubutegetsi, bumwe butagira n'ijambo nubwo wabushiraho butigira buseruka mu makungu batabwemera kubera ko babona ari amanyanga ari ubuntu butagira akamaro. Aha ngomba kubikurikirana. Ico nibuka neza nuko Gabriel Rufyiri yabajijwe ko ashobora kuja mu yimigwi, aravuga ati ikintu cyose cy'amanyanga ntacemera, ati mu gihe bikurikije amategeko bashobora ibintu byose bikurikije amategeko bashobora kubijamwo bakanabishigikira. Mugabo ibitari mu muco narumvise yuko Gabriel Rufyiri wewe umenga ibitari mu muco ntavyemera. Gabriel Rufyiri ni umuntu w'umugabo n'ukuri ndamo batuye pe bano mu nkurikira. Hano mu Burundi nimba dufise abagabo bavuga ukuri, Gabriel Rufyiri arimwo kandi kujya ni kwiheba kuko aho bashize mani rumva Ernest mugenzi wiwe nabarabona ko yokwirayo mugabo aravuga. Je ndamwita umugabo rero kubera ko avuga yubahuka akavuga ivyo bintu. Parseme Foste mwese ndakuri inkofero nibo bantu dusikanye mu Burundi rega nta gatogwasa ntabandi ninde wundi ni mumbarire inde bariho bano bariho bakeya ariko ntaco reka nigereze ngaho niyo nogeza kuri abo gusa. Uyu munsi uzawumva atari umukuru w'umugambwe Forodebu avuga canke ntuzenya reka kwanza ngeze ngaha burya abantu bavuga ndibaza se abantu barenga 5 mu Burundi canke nta 10 dufise bashobora kuvuga ijambo ngo bahangana n'ubutegetsi kandi rero igihugu kitagira opposition kiba cyarapfuye. Burya mubaza yuko yaba opposition ishobora kuvuga ikumvigwa hakaba debaho mu namashinga amateka yuko ibintu aho bigeze uyu munsi ari babigeze. Urumva baragiye barashinga amategeko barishigikira bashigira ivyo bashaka barishikiriza amafaranga gushika naho bishitura nabo igihugu cyaratembagaye. Erega nabo barabona ko biteye isoni mubwo baramaze kurenga ahantu badashobora baraguye mu kinogo badashobora kuvamwo. Kubera iki? Nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba. Niyo mpamvu twase kubahamba rero kuko mwarase ko tubahanura. Ubusanzwe babasemuzeze ubu bari bageze ahantu tubahamba tukabafurira. Mugabo kubera ko base ko tubahanura no kubahamba ndushobora kubahamba nibumire ku isi baburi gitoro babure amazi kandi yirirwa batera abakura mu nzu mugabo babure ukuntu bayanywa bimwe ndakibona sindagifata. Urumva agutera kwimura aho bamugo ntuyaronye ngo uyanywe ube muri Eden yitwa ngo ni Eden umutima wa Afrika mugabo ivyamwe birabisha amaso utari bubirye inzahabu zumve ngo zirihajye uzibone utari buzitore ngo ndi muri Eden mu murima umutima wa Afrika. Kubera iki? Nyamubura kimuhanura niwe nyamubura kimuhamba no kubahamba ntuzobahamba kuko mwarase ko tubahanura ariko mwemeye guhanurwa n'ubu twabashingurana iteka tukababwira ati genda harya hama dushireho abandi tukabashingurana iteka kabisa. Mugabo mutavyemeye none bisha bigenda gute?
nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba ndasubiyemo. Uyu munsi abasemuzeze nukuri kw'Imana barabuze bacina bamira. President Evariste Ndayishimiye mu misezi yagiye muri Bubanza hariya ahantu hari aho ngo agendeye agashirame karaho arabura n'inyoni atangira kuvuga ijambo avuga ngo abantu bo ngaha ngwerega ngo abadevize ngwerega avuga ya majambo amwapfuye. Urahiga abantu bari bahari baramaye akajambo yahavugiye gusa kumvuza umutekano kubera kari kafashwe n'umuntu abantu bagaragara nyene bari gucamenye ukuntu katanzwe nararitse kugatangaza. Ariko ibintu yakoze Nyamusi yaguma avuga ijambo yisubiramwo arabura icyo avuga. Urumva arinda arahava. Nukuri nta bantu bamwitavye president. Kera twumvise president twarasiduka ariko ubu n'inkoni barashirako. Muramaze kubona umwana w'ikigaba shaka ushire kw'inkoni ntiyumva. Niko bimeze. Twebwe ubu n'inkoni barashirako kugira ngo tugende kumuraba ntitwumva ntitwemera kuko ntitubishaka. Ariko kera twarijana. Ibaze nk'ubu ubotanga opportunity one day only umunsi umwe gusa. Agatogwa sangiye Bubanza mwese musidukana niyonko. Hari freedom atamuntu aza kwagaganya uwagiye kumuraba. Hewe yewe bijya ibintu nivyo batinya. Nivyo batinya ariko sha jewe ndamufana Agatogwaza n'ukuri onarabe Agatogwaza ndamufana kandi mfana umugabo. Urumva namwe za murafana iyo mihimbiri n'ukuri kw'Imana. Nzoguma mfana umugabo umva ndamujyame ko ndamufane kabisa kuko n'umugabo nyene azokwabona kuri screen zanje hano. Namwe muze mufana iyo mikoma idashobora kugira n'ijambo. Urumva bishe igihugu mugo sinamwe ndazi muri bake vraiment ndazi muri beshi mu mufana umutama ego ndabizi muri beshi ariko baki byibuze mwihena mugafana iyo ntuzenya muze murayifana namwe nta ngorane. Ego igitoro kiduge tukiburire hamwe uze ukizana muri Kongo bagufata bakikwake uhombe mpombe. Uravyumva nakuzanye yo muri Tanzania ugashika mu Burundi bakakwake uhombe kandi ubafana mugatumba urazi imbonera kure bari batsi gitoro muri ba bantu navugira mugatumba batsi gitoro mu misi heze. Imbonera kuri sinzi ndizo zagicuruza ego harimo n'abatari imbonera kure vraiment kandi narababaye. Mugabe mbonera kuri nzu bacyatsi ngo bakenyera rugombo nibo batwaye igitoro cyose. Nubwo ntwenze sinezerewe narababaye cyane. Mbere aho bari bagize kuri brigade ya Gatumba baje kugipakira hirya yejo ku mugoroba batanye gupakira hirya yejo ku mugoroba bazana imodoka baje inshuro zingahe baragipakira. Iyo bakijanye ntaho namenye na hirya yejo baragaruka mu gitondo barakimarira icyari cyasigaye bagikura kuri brigade ya Gatumba. Usanga bagishiriye Ndayishimiye hari ikireni muri za modoka ziwe ti imodoka za president za buri gitoro imodoka za polisi naho bakijanye gitoro bagitwaye mu gihe bari barindiriye yuko bakibasubiza. Mu gihe umuguverineri atwara aha muri hakujya yo mu Gatumba aha muri Uvira yanditse ikete avuga ko abantu biwe guverineri bo basubiza igitoro babatse. Inyishu ngiyo bwa bumwe bwa Kongo n'u Burundi bwabwo ntibukivugwa. Bavuga ati mwe abasoda mwaduhaye twabahaye inoti ivyo kuvuga ngo ibitoro ntituvyumva. Abasoda mwaduhaye ngo baze muri Kongo twabahaye amahera bariko bakorera amafaranga ivyo kudukanga ntibibaho rero naho nuko Kongo imeze. Uburundi nabwo ati natwe rero ko ari uko kimwe ku kindi. Reka ngeze ngaha nshuti zanje ntaho tuva ntaho tuja. Jemu kurangiza ndabagira inama singi ibintu biri bibaye ku munsi umwe. Muri amashinga amateka Agatogwaza ngo baramwatse kuba icegera c'umukuru w'umugwi w'amaho mu miseze bamukuye kuba umukuru w'umugwi w'abasenere donc umugwi washinga amateka atwara bashiraho igiti cye nagari kiraho
Minkanyari uje nawe kanzira mwita Minkanyari sindamuronkera izina neza ndacyarirondera ariko reka twe turamwita Minkanyari muzoca muza muramumenye hari Bateresiyo hari Rushatsi hari Mabinga Mabubwe abo bose muca mabona Mabubwe Mabinga Madebari Nshuri kuncurure hakaba Teresiyo hakaba Rushatsi ntacyo bakimvuna Teresiyo n'abandi abo bantu bariko bashira imbere ni bagomba bashira imbere ivyabo muzobibona rero kanisabira abarundi mugende mwiyumvira neza murabe icyo gukora kuko ni mwareka imbeba mu kukurya itangira iguhuha bukebuke igatangira iguhuha buhoro buhoro kugira ngo ishikura irahuha yumvise waryohewe igaca gatangira igahuha ukaryoherwa buhoro buhoro igakaresa yumvise utinyagaza igaca ishinga amenyo twebwe rero semuzeze yatangiye iduhuhahuha irageza bukebuke teka dushireho se niturabe ko bavuga baca baragenda baraba wa muntu afise amantu ameze ngere bamushira ngaho ngo niwe ngo umwe hora muvugizi wabo ngo niwe ngo mukuru wa seni ngo umuntu we ntwari ngo nimugu bigenga bamushira ngaho arahagarara imbere abantu ngo mukuru wa seni koko seni mwavuga umenga abunditse ibintu mu muntu uzenye muri buki ivyo yavuga kera kiri umuvugizi wa leta aba nikuza turabavuga uko bari kuko isheza nuko ivyo bavuze tubifise uvuze ngo nyenyenye ucere kuzana ivyo bavuze kudefanda ibinyoma n'ibifuti n'amakosa bamukubitaho ntiyari kwanka nyene bamuhaye kurya reka yiriyire kumwe kwa kazi hise mugo yarabonye kazi hise mu namashinga amateka ingene bamugeze mu misi heza karonka ubusa kandi yarivye abarundi honorable Agatogwa se yatsinze son excellence president w'u Burundi Agatogwa yatsinze akamwiba amajwi agahagara haje imbere neza ntiyanamaramara ntiyanatimba ngo tume yitanga basi abincungu mugabe bivuge yuko asinze gwasa none mu kumushimira nubwo bamuha amafaranga nubwo bamuba mucungiye umutekano mugabo baramumaramaje imbere n'amashinga amateka baca batora uwundi batora ntaho gwamiye nawe ngo nibaje guhagarara amatora baraduhushahushe turavyemeye baramushizeho turanumye abashinga amateka ba senere imana bahezagire mwarahagurutse mu namashinga amateka mwebwe amaraso y'abarundi ntazobabazwa oya vraiment mwarashoboye kwerekana ko muri inyankamugayo z'ukuri muravuga ati ntumwemeye muri isohokera ibifye nagare ibifyoti bica biguma vyicaye bishinze amahango mu namashinga amateka ngo bariko baratora bemeza ntuzenye umuntu abantu baza kwononera igihugu baragumayo nyine ntibanamaramara baritora baraheza bukeye ngo dushizeho sepi nta n'umuseneri bashizemwo wa Agatogwasa Madebesi nzamanagiye ku radio ngo ntibaduhaye ngo turi umugambwe ngo munini ngo mugabo ngo ntibaduhaye bayigiye inama kirahubona kuvunika noneho mwebwe babemereye intebe nizo murindiriye kandi kujya kwari kudusamaza kandi ahubwo urarinda niyo babi bakoreye kubaka kuvuga bya bintu ubufise bangahe ufata abagwasa ukabona biwawe irondera be turabe uzoronka ntana sha umva ntidufise abashinga amateka 34 yembantu banje ntidufise 34 ubwo ngo reverend ngo aragukunda ngo yaguhaye miliyari ubwo azohava guhena abashinga amateka ngo hengo tuguhe ngo 20 ntibikunda reka buce tubatera imfufu abanyagihugu bahitemwo gupfa no gukira babasezerere abanyagihugu ni mu miteri ntuzenye uyu munsi nariko ndaba inkuru reka ndabibashishije ko kugira ngo muze muranamenya ukuntu abandi bantu bahagaze
uyu munsi kuri uyu munsi nyine igenekerezo rya gatanu hariho igihugu cyari cyarigize naho nyene umushikiranganji wa yari yarigize ikinani uyu munsi hamaze iminsi hari imyigaragambyo yeguye arahunga kubera ko abanyagihugu bamuremereye urumva bagiye baramutera bamusanga no mu ngoro ni muri ntuzenya ministre w'intebe wa Bangladesh uyu munsi yeguye umunsi yatanze imihoho yahunze yeguye arahunga ni ministre w'intebe yitwa Sheikh Hasina yeguye kandi acarahunga igihugu nk'uko amakuru dukesha urubuga rwa BBC yavyanditse kandi akanavyemeza. Hasina yategetse Bangladesh kuva mu mwaka wa 2009 muranyumvaga abantu banje kuva 2009 inyuma y'abasemuzeze baje ku butegetsi yafashe uyu munsi mu guhunga yafashe kajugujugu yerekeza mu muji wa Agartala muri India mu Buhinde nkuko bivugwa na BBC ishami rya Bengali hanyine muri Bangladesh. Abigaragambya bateye ibiro vyiwe kandi bivugwa ko bateye n'urugo rwe muhira iwe aho aba baragenda no muri saro barinjira bararya n'inkono baramena aho bita muri Dhaka ku mugwa mukuru wa Dhaka. Biteganijwe ko umukuru w'ingabo General Zaman ageza ijambo ku banyagihugu uyu munsi. Haheze ukwezi imyigaragambyo itangiye kuba muri iki gihugu abantu barenga 300 barapfuye mu bikorwa bya leta byo kugwanya imyigaragambyo imyiyerekano. Imyigaragambyo yatangujwe n'abanyeshuri muriko muranyumvaga mwabantu yatangujwe n'abanyeshuri bamagana politike iriho mu gutanga imirimo canke ibikorwa bya leta nyuma bikomera ihinduka imyigaragambyo yamagana leta kandi isaba ministre w'intebe Sheikh Hasina gutanga imihoho. Abanyeshuri bagatangiza imyigaragambyo imyerekano mu Burundi dufise n'abasoda n'abapolisi babona izo ngorane nabo ntibavuge abanyagihugu bafise inguvu benshi ntibazwire ariko ibaze abanyeshuri baratangije imyiyerekano kandi uyu arahunze igihugu kubera ko atakundi ari bugire byamucanze. Mwe murindiriye iki kubatera ubwoba gusanga kirazira kwigaragara kizira gute? Ariko n'amakunga acabona yuko abona ukuntu tubayeho n'ukuntu tumeze iterabwoba ryacu ry'abategetsi bacu basha baribona niyo mpamvu mutazwira barabizi none amakunga arabizi ahubwo icyo ntazi n'ukuntu umwe namwe mutiyumvira. Jerevendera kubuca yigeze kubivuga ati burya umunsi umwe tuzokwikangura bamaze kudutera ikamba burya duhagurutse twese bo tunyara erega mugiye muri bake yabo bica hano incungu turabona 300 kandi bashaka kuba barenga bapfuye mugabo areguye none abantu bariko bapfa mu Burundi bangana iki 300 ntibarenga kandi bahaguma bahari ntibegure. Igitangaje no kuvuga ngo ntugomba gupfa ari bazotangira kuyica jewe nkiri ngaha je mvuga icyo nico kintu gitangaje gusa je simvuga oyabonye icabonye uruza boca bagirane we ni bazotangira kuyica uvuga ari ngaho urufyira umusigaho parseme umusigaho urumva abantu bakibura wasigaho bajya bavuga mu namashinga amateka ubasigaho wowe ngo uratekereje gusa ngo uvuga nivuzotangira gupfa bajya nta ntuze bagira ngaho ngo uko mwakoze ko mwabanye nanje ndabashimiye
twadukuru tubiri nabateguriye gusa niko ncisha muri ivya Bangladesh, ariko mugo navyo murumva ko bari byiza cyane ko abanyagihugu bageze hano bahungisha ministre w'intebe umushikiranganje wa mbere tayari, ukabona ndira ko buca yuriye kajugujugu yerekeza muri ntuzenye hariya muri Kongo. Ibyo ndabirindiriye kandi nzobibona. Murakoze. Imana nimbiki duteretse, wait and see, tuzobona byinshi. Murakoze.